tuzindukanye uyu munsi twitabiriye akamo kanyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aho yahamagariye abenegihugu bose gufata inoti z'5,000 canke 10,000 ko zigiye guhagarara gukora kugera ku munsi wa gatandatu tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. N'abenegihugu ejo twarakoze igikorwa c'ukubumvisha ko izo noti bozikora mu mihani iwabo. Ubu naho rero nico gikorwa turi k'uyu munsi kandi murabona ko abari ngaha bose bavyitabiriye. Ino zone ni imwe mu mazone 4 agize iyi komine. Iki gikorwa rero kiriko gikorwa mu mazone yose uko ari 4 agize komine ya Matongo. Abenegihugu bose twarabahamagariye iki gikorwa, twaracishije amatangazo mu isengero, turandika n'ayandi tumanika kuri buri mutumba, twongera turagirisha amanama ku mitumba yose. Ejo nivyo twiriwemwo kugira ngo ntihagire umwenegihugu n'umwe wo muri komine ya Matongo azosigarana izo noti. Akamo kariko karitabirwa ku rugero ruhagije, dushoboye gushira nko ku pourcentage. Ubu kugeza kuri iyi saha turiko turabona ibikorwa rugeze muri nka 55%. Bw'ivyo twebwe turabikenguruka nko mushikiriza amanza, ndetse n'inyuma y'iki gikorwa tuzokomeza mu mirimo ya misi yose kugenzura turaba ko atabikitse inyuma y'iki gikorwa. Uzoba yaciye kubiri n'ingingo ya Sebarundi tuzomukurikirana tumushengeze imbere y'ubutungane sentare mu kubita intahe mu gahanga. Kamo twotera abenegihugu nuko bokwijukira kuguruza amakonte kugira ntibaze barabika ayo mahera hariya novuga ko ari nko mu ihembe muhira, kugira abanyonyezi canke ababandi ntibazohave baza ngo babononere bayibe. Nka jewe nta konte nari mfise, ejo cingwe hirya yejo nje nza kuyuguruza kugira nyama ndose 10,000 20,000 cenda bisimbana ndabijana aho nzoyakenera hose dusha ngenda gukurako ndayikenuze. Abenegihugu batari ngaha basanzwe badafise ama numero de compte mu mabanki canke mu microfinances, tubahimiriza bose gusidukana niyonka bazane izo noti kugira ngo ikiringo ntikizorengane hari umwenegihugu n'umwe asigaranye ayo manoti, kugira ngo ntihagire ifaranga na rimwe duhomba muri komine canke mu gihugu.